imyuzurira, ibiza n'ibindi vyago biva kwihindagurika ry'ibihe bimaze imisi vyibonekeza hirya no hino mu Burundi no kw'isi yose, abepiskopi katolika na anglikani b'i Burundi bishimikije ikete rya Papa yise Nduguruye Twamugina Laudato Si, Ndugaye Twamugina, kuri wa 19 Rusama umwaka wa 2021 mu nama idasanzwe abo bepiskopi katolika na anglikani bagiye hamwe kugira bige bongere batanga intererano yabo mu gukingira ibidukikije, nk'uko bimenyesha Musenyeri Katolika wa Diocese Ngozi George Bizimana, akaba najejwe ibisata vya Caritas ubutungane n'amahoro muri Eklezia Katolika y'u Burundi. Umaze imisi mwumva ibintu bisigaye biba, ibintu babaje cyane, aho hirya no hino tumva imyuzure igahitana amazu, igahitana ibintu n'abantu, imirima ikononekara, ikindi gihe hakaza uruzuba rurengeje abantu bagahunga. Ibyo byose ni ibimenyetso by'uko isi tubako twayononye, twayitunganije mu nzira tutari kuyitunganya. Ari naco gituma bikwiye yuko twikubita agashi hakaba ikintu gihindutse. Twateguye rero iri koraniro kugira ngo turabe yuko hari ico twogira, twumvisha abo tujejwe yuko vyoba vyiza hari ingendo dufashe kugira ngo tugarure byo twoshobora kugarura. Abahinga bari bitavye iyo nama berekanye aho isigeze, ingene ibidukikije vyahonejwe n'urugero bigezeko. Berekanye kandi ibiri mu rwandiko rwa Papa aho amagarira abantu bose bo kw'isi na cane cane abemera gukingira isi umuvyeyi wa twese. Musenyeri wa Eklezia Katolika Diocese ya Gitega Simoni Ntamwana nawe nyene yifashishije urwo rwandiko rwa Papa, yerekanye uruhara rw'amashengero n'abemera Imana mu gukingira ibidukikije hamwe n'isi muvyeyi wa twese. Umwepiskopi mukuru w'ishengero Anglikani mu Burundi Blaise Nyabobo akamenyesha ko bagiye kubandanya guterera mu gukingira ibidukikije bafatikanije na Eklezia Katolika n'iyindi migwi bakorana. Programa twari dufise zo kwama dutera ibiti ku mwaka kandi turashimira leta y'u Burundi kuko igihe twatera ibiti Nyanzarake baraduhaye na certificat d'honneur yuko turi mu bantu bagerageje uko bashoboye kugira ngo tugarukire isi tuyambike. Ewe Burundi urambaye na twebwe duterera umuganda uboneka, ivyo tuzobibandanya. Tuvuye muri inama rero twiyemeje yuko tuzoshishikara mu migwi itandukanye, duhereye mu bapastori dukorana, mu banyeshure, mu ma communauté de base bajya bo hasi, tubigishe akamaro k'iyisi, akamaro k'amatongo, akamaro ko gutera ibiti, guca imikobeko kugira ngo aho baba habe hatunganye, ntitwame mu marira. Iyi si yatanguye kurira kandi amusozi yayo turayabona. None rero tugiye gushiramwo ingufu cyane kugira ngo ibidukikije bikingigwe. Nkuko abo bepiskopi katolika na anglikani babandanya babimenyesha ngo bahuriye hamwe ari amashengero abiri, ariko bakizera ko n'ayandi mashengero n'amadini bazokwitabira uwo mugambi mwiza n'akamo Papa yateye abantu bose bo kw'isi. Mwomenya ko hazotunganywa n'ibindi bikorwa bijanye no gukingira ibidukikije, aho twovuga nk'isabukuru ry'indirimbo zihamagarira abantu gukingira ibidukikije, gushiraho ibisandugu byo gutamwa imyavu hamwe n'amasengesho.